igihe c'ubushikiro kandi mu nzira yo kugenda tugana Noweli bitwibutsa ko igihambaye atari ukuvuka canke kubaho. Igihambaye si ukubaho gusa. Igihambaye mu buzima bwacu bwa misi yose nk'abakristu ni inyota yo kuguma dushaka kuvuka ku munsi ku munsi, kuvuka ku munsi ku munsi, bwa bushikiro bwo ku munsi ku munsi, kugira ntituze twigere dusaza mu rukundo rw'Imana. Ikintu tutashobora kwiyumvira ko cobayeho carabaye muri Noweli ya mbere igihe Yezu yavuka akigira umuntu. Muri we harabaye iremwa rishasha, harabaye ibiremwa bishasha, twarize kubaho ubundi buryo bushasha. Mu bushikiro buraba mu mpande zibiri, hariho ubushikiro bwa mbere aho Yezu yaza ubwa mbere kugira ngo aze kuducungura, hakaba rero n'ubushikiro bundi twiteze aho azoza kwigaragaza nk'umwami w'ubuninahazwa, aho azoza kutujana ngo tuje kubana nawe muri ubwo bwami bwiwe buninahaye. Y'ayo mazi abiri, amazi ya mbere tuzi itariki y'amavuka ya Yezu, tuzi aho umumarayika Gaburiyeli yaburira umwigeme w'i Nazareti ko azovyara umwana w'Imana. Ivyo tubihimbaza muri wa munsi mukuru w'iburwa rya Yezu itariki 25 Ntwarante, tukaba tuzi n'igihe Yezu yavuka itariki 25 kwezi kw'icumi na kabiri, arico gihe turiko turitegurira gusubira gusanganira aho Yezu rero yaza mu buzima bwacu, dans notre histoire. Akaba rero n'ico gihe tukirindiriye tutazi, kimwe Yezu yavuga ngo ntimuzi, ntawuzi umunsi n'isaha, mugabo agaca dutumirira kwama tumwiteze, kwama dukanuye, kwama turi maso. Ariko hagati y'ivyo biringo bibiri nk'uko nari mpejeje kubivuga, hakabamwo ikindi kiringo, ubundi bushikiro bwa buri munsi, aho Yezu yama ariko araza muri ubu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubushikiro kandi muri liturujiya mugabuwemwo ibice bibiri, hari igice ca mbere gihera kuva ku mungu wa mbere w'ubushikiro nyene kigashika kw'itariki 16. Muri ico gihe ibisomwa vyeranda tuzirikana cane cane Izaya atuja imbere cane muri iki gihe, atwereka ca gihe turiko turitegura, ca gihe kizoza kije guhindura ibintu, kije guhindura ubuzima bwacu, kije guhindura notre histoire, kayigira une histoire ikayangana, aho tuzokayangana nawe mu bwami. Ni nk'ico twebwe abantu twiteze ku Mana, turindiriye ko Imana izoduhishurira. Ico gice ca kabiri naco gihera kw'itariki 17 gushika kw'itariki 24 ni nk'ico Imana itwitezeko, aho Imana iza aho Yezu yaza rero muri histoire imwe duhimbaza kuri Noweli, aho twitegurira guhimbaza ya maza yiwe ya mbere, nk'ico Imana iturindiriye itwitezeko. Nico gituma ubushikiro tububona nko tubusoma mu bintu bitatu cane cane biburanga. Ubushikiro turabubona nk'igihe
co kurindira, temps d'attente. Hanyuma tukabona nk'igihe co kwizera, co kwizigira, temps d'espérance, aho tuba mu kwizera, mu kwizigira. Hanyuma uko kwizera n'uko kurindira bigaca bivyura muri twebwe igishika, inyota yo kuzoshobora gusanganira uwo mwami wacu, uwo mukunzi wacu azoza kudutora aho muri ca gihe ibihe bizoba vyarangutse. Igihe rero c'ubushikiro nk'igihe co kurindira n'igihe kenshi na kenshi hari igihe dukunze kubona ubushikiro tukabusoma gusa nk'umwiteguro udutegurira guhimbaza umunsi mukuru wa Noweli, ariko mu vy'ukuri sico, kuko Noweli burya dukunze kubona ngo ni ivuka rya Yezu, ngo tugiye guhimbaza ivuka rya Yezu tukabibata nka anniversaire ya Yezu, ariko Noweli cane cane irutaho, si anniversaire ya Yezu gusa, si anniversaire ya Yezu, ariko idufasha gusubira kwinjira, gutangarira ikinyegezwa c'icungurwa ryacu, ikinyegezwa c'urukundo twakunzwe, aho Imana yemera guca bugufi, dutangarira uguca bugufi kw'Imana yemeye ikavuka ari akayoya gatoyi kandi ari Imana, kemera akavukira mu bwato bw'inka, kemera akavukira mw'isenga, mw'iraro ry'inka, kugira ngo atwereke umuntu yuzuye uwo ari we, umuntu yuzuye ko atari uri hejuru, ko umuntu yuzuye atari uwufise ubukuru bwinshi, uba mu nzu nziza, uba igitangaza bamwe twese dutangarira, ariko ari uwuzi guca bugufi. Iki gihe rero co kurindira ni igihe kidufasha kwihweza uko guca bugufi kw'Imana, kugira ngo natwe bidufashe kumenya akaranga kacu nk'abana b'Imana, kurindirana uwo mutima uciye bugufi, uwo mutima wemera iyo Mana itigera ita isezerano ryayo, iyo Mana itigera icegwa, iyo Mana ishika hageze, iyo Mana itubwira ko ata muntu n'umwe mu bo yaremye yibagira, aho iciye kuri Izaya itwibutsa ko naho tubwira ati nta muvyeyi yokwibagira ikibondo kiri ku bibero vyiwe, ati turi abantu turashobora kubigira kubera hariho abavyeyi benshi babibagira canke bakabata, ariko yo ati naho hoboneka umuvyeyi yobikora, jewe sinzokwigera ndabikora, sinzokwigera ndakwibagira. Iki gihe rero co kwirindira kitwibutsa gusa n'abarengera, kurondera guhezista ingwara isa n'iyaduteye yo gushaka vyose muri uyu mwanya nyene, vyose hamwe mu mwanya umwe, mugabo ikadufasha kuguma turi maso tukarengera, kugira ngo dushobore kurengera ibi vyinshi bidutera ubwoba, ivyinshi bituma uno munsi mw'isi y'uno munsi bituma tuguma twiruka, kadusaba rero kuguma turi maso, kugira ngo turaririye. Mu nkuru nziza twumvise kuri uyu w'Imana uheze, Dominika ya mbere, irivuga kurarira, kuba maso,
riragaruka inshuro zine zose, riragaruka inshuro zine zose, rigaca ritwereka iyi ngendo twogira muri iki gihe c'ubushikiro, muri iki gihe c'ukurindira, ko tutorindira duhumirije dusinziriye, ntikoba ukurindira twicara ngaho ngo Imana yaratwemereye ko ata n'umwe izokwibagira, none rero reka niyicarire iranzi irazi ko ariho ndi. Oya, turindire tugavye, turindire tugavye, turindire. Mu kurindira mu kuri uwo mukama ariko araza, ni ukurondera kumuha ikibanza, kumuha ikibanza mu buzima bwacu, kumuha ikibanza kugira ngo aze ahindure ubuzima bwacu bushobore kuba bwiza. Igihe c'ubushikiro ni igihe ciza, ni akaryo keza gasubira kutwibutsa ko vyose atari twe tubigaba, vyose ko atari twe tubigaba, ariko ko hariho uwuturengeye, ariyo Mana iseruka iyo hageze, itigera icerwa nk'uko nari nimejeje kubivuga. Kurindira rero uwo Yezu, twerekeje amaso yacu kuri Yezu aje kuba hagati yacu, aje kuba mu majoro yacu kugira ngo ayahindure mw'umuco, aje guhindura amajoro mw'iminsi, aho izuba rirasira mu mwijima, nk'uko Yohani Mweranda atubwira ko Jambo yaje nk'umuco urasira mu mwijima. Ntituzi umunsi, ntituzi igihe, ntituzi isaha, ntituzi gute, arico gituma twokwama duteze yompi Yezu abwira abigishwa biwe baremesha ati: nimukiranutse imitima yanyu kuko ubukiriro bwanyu bwegereje. Ubushikiro muri ico gihe bugaca buba igihe c'umwizero. Ni muri uwo mwizero twarokowe, nk'uko Pawulo Mweranda avyandikira Abanyaroma. Umwizero muri iki gihe turimwo, hari igihe bitugora tukabona umenga nta gituma c'ukwizera gihari, kuko tubona vyose umenga biriko bigenda nabi, vyose bisa n'ivyayangaye, vyose nta kizima kikiriho. Ariko duhiriwe duhishije muri uyu mwaka wose twararonse akaryo ko kuzirikana muri uyu mwaka wa yubile, tuba dufise icivugo nyene ko kitwereka ko turi ingenzi z'umwizero. Ubushikiro budufasha gusubira gushimangira ico gihe, nk'uko nyene nabivuze, ibisomwa vyeranda bibandanya bibitwibutsa. Imana iciye kuri Moyize hamwe imubwira iti: nabonye amagorwa y'igihugu canje kiri muri Egiputa, numvise amaborogo yabo imbere y'ababacinyiza, ego cane ndazi intuntu yabo, ndazi imiruho yabo, none namanutse kugira ngo ndabakize, kugira ngo ndabarokore. None rero ubu ndagutumye. Igihe c'ubushikiro kiduhamagarira kuba muri uwo mwizero. Iyo Mana ibona, iyo Mana yumva, iyo Mana iseruka ku bayitabaje, Imana itigera izibira amatwi ku bariko barayambaza, bayirindiranye umwizero. Imana itwemerera isi y'amahoro atazokwigera ahera, aho imfyisi n'umwagazi bizobana, aho amahoro
azokwakaka nk'izuba, aho ubuzima bwacu bwafutanye buzosubira bugahinduka bukagira iteka, aho ni muri uko kwizera twakirijwemwo, turiko turaraba ibihe bihindagurika, twemera kandi tudakekeranya ko ubuzima bwacu bw'abantu muri rusangi n'ubw'umwe umwe wese muri twebwe butagenda bugana ikinogo, butagenda bugana ijoro, aho twemera ko ubuzima bwacu bugenda bugana umuco, izuba ririko riratamanzura imbere yacu. Iki gihe c'ubushikiro kitubera igihe ciza, igihe ciza c'uko imitima yacu yokwerekeza kuri uwo aje kudukiza ibituruhisha. Iyo rero urindiriye kandi wizeye, muri wewe hacakura igishika n'igisharara co gushikira ico wizeye, ari naco gituma igihe c'ubushikiro kandi ari igihe co gukuza muri twebwe, gikuza muri twebwe ico gishika, ico gisharara, ako kanyota, ako kanyota. Ngira ngo duhora tubona no mu migenderanire yacu isanzwe, iyo ukunda umuntu uguma ufise igishika co kumubona, iyo ari hafi uguma ufise igishika co kumusanganira, siubona ko araje, donc uguma ureretse uraba uri kw'irembo. Twibuke wa muvyeyi na wa mwana, wa muvyeyi w'ikigongwe na wa mwana vyari vyaragoye, ingene uwo muvyeyi kubera igishika yari amufitiye yaguma kw'irembo araba iyo yoserukana, maze amubonye akiruka akamugumbira. Igihe rero c'ubushikiro natwe nico gihe co gukuza muri twebwe ako kanyota ko gushobora gusanganira umwami ariko araza. Augustino Mweranda avuga ati: Mukama waturemye twiremera, none umutima wacu ntushobora kuba mu mahoro, ntushobora kuba mu mutekano mu gihe tutaranywana nawe, mu gihe utararuhukira muri wewe. Iki gihe c'ubushikiro rero ni igihe co gukuza ako kanyota ko gushaka ko ushobora kuva muri ibi bintu bituboshe, muri ibi bintu bidusamaza, muri ibi bintu bidutuntuza, kugira ngo turuhukire mu Mukama. Ubuzima bw'umukristu, ubuzima bw'umukristu bwose bugizwe n'ico gishika co gushobora kuruhukira mu Mukama. Iyo Mana atawukengera, iyo Mana ishaka gusanganira umwe umwe wese, iyo Mana itubwira iti: ufise intege nke, nta bushobozi bunini ufise, ariko jewe naragukunze. Tu as peu de force, peu de pouvoir, mais moi je t'ai aimé. Iki gihe c'ubushikiro rero gikuze muri twebwe iyo nyota yo kuzoshobora kunywana, kubonana, buhura buhure n'uwo yadukunze urutaro rw'agahemo, mu kwigira umwe muri twebwe. Igihe c'ubushikiro kandi mu nzira yo kugenda tugana Noweli bitwibutsa ko igihambaye atari ukuvuka canke kubaho, igihambaye si ukubaho gusa, igihambaye mu buzima bwacu bwa misi yose nk'abakristu ni inyota yo kuguma dushaka kuvuka ku munsi ku munsi, kuvuka ku munsi ku munsi, bwa bushikiro bwo ku munsi ku munsi,
kugira ntituze twigere dusaza mu rukundo rw'Imana, tugume turi abajene twese, n'uba ufise imyaka 60, 70, angane n'uba ufise imyaka, n'uba ufise umunsi umwe, kuko ngo mu maso y'Imana imyaka igihumbi ingana n'umunsi umwe, umunsi umwe ukangana n'imyaka igihumbi. Ico rero nico gihambaye mu buzima, ntiturondere kubaho gusa, ego kubaho kumbure turashobora kubaho tukibaza ko turiko turabaho, ariko ata gishasha mu buzima kiriko kirabaho. Turondere kwama turiko turatera iyo ntambwe, twugurure udufuruka tw'imitima yacu twugaye kumbure, kugira ngo tureke iyo Mana yicishije bugufi ikiyambura vyose ikaza kubana natwe kugira ngo ishobore gushika. Icodufasha rero, hari ibintu bimwe bimwe vyodufasha kugira ngo dushobore kubaho neza muri iki gihe. Ica mbere nuko kibandanya mu vyo nari maze no kuvuga, gushira Yezu imbere, mettre Jésus au centre de notre vie. Igihe turimwo nk'uko nabivuze nyene, ni igihe umenga umuntu ntakimenya n'icari, umuntu atacimenya no kwimenya, tutamenya iyo tuja n'iyo tuva. Ariko Yezu yavukiye mw'isenga ry'ibuye, yavukiye mu ruhongore rw'inka, kugira ngo nyene atwigishe, atwereke ko mu gihe Yezu twamukuye mu buzima bwacu, mu gihe Yezu twamushize mu mfuruka, inzu z'amagorofa dushobora kubamwo dushobora guhinduka utururi, dushobora guhinduka uruhongore. Ariko kandi ko mu gihe Yezu ari mu buzima bwacu, uruhongore rushobora guhinduka inzu y'igorofa. Kandi nibaza ko mu buzima bwa misi yose tubibona, mu buzima bwa misi yose turabibona, kuko hari igihe usanga abantu, ugasanga famiye, umugabo afise imodoka yiwe, umugore afise imodoka yiwe, abana bafise imodoka yabo, eka baba mu nzu igeretse kangahe, mugabo ugasanga nta mahoro y'umutima bafise, ugasanga nta buzima bafise. Ariko ugaca usanga abandi baba mu kazu kabayabaye, bagenda n'amaguru, canke bikunze umukama yabatwengeye bagashobora kuronka utwa bisi, bakaja gutonda umurongo bagafata bisi, ariko ugasanga mu nzu iwabo n'amahoro, mu nzu bafise ubuzima, bafise akanyamuneza. Ico nico cazanye Yezu, kugira ngo adufashe gutegera ko ubuzima bwacu bugira insiguro mu gihe twemeye akaza kububamwo, twemeye akaza kwivanga mu vyacu, ko yaranatubwiye yuko ari we buzima, ukuri n'ubuzima. Kuvuga nyimba uno munsi turiko turazimira, nyimba uno munsi hari vyinshi bituruhisha, nuko Yezu atagifise ikibanza gikwiye mu buzima bwacu. Ubucuti Yezu yaje kuduha, kutugirira, nibwo shingiro, nibwo shimikiro y'ukwemera kwacu. Mugabo kandi niyo nyenyeri tugenda dukurikira. Saint Augustin n'ubundi arabandanya akavuga ati, turazi ubuzima bwa Saint Augustin yabayemwo,
avuga ati amaze kumenya Yezu, amaze kumenya Imana, amaze guhura na Yezu, yaratangaye, yaritangaje avuga ati yo, nakumenye ntevye bwiza ntangere, nakumenye ntevye bwiza ntangere, nagukunze ntevye, nagukunze ntevye, wewe wamyeho, nakuronderera ahatariho. Iki gihe rero turondere guha ikibanza Yezu mu buzima bwacu, gutyo duce tuba abaremesha amahoro, tuba abaremesha amahoro, tumaze kwakira Yezu mu buzima bwacu, duca duhinduka abaremesha amahoro. Kandi kuremesha amahoro, Yezu ntadusaba ibintu bikomeye kuko arazi ko tutareba ibitangaza, arazi ko ata nguvu dufise, ariko mu tuntu duto duto, mu tuntu duto duto tube abatanga amahoro, tube abatanga ubuzima, tube abajana inkuru nziza muri iyi si uno munsi isa nuko yuzuye inkuru mbi. Ubushikiro kandi budufashe gukunda bato bato n'abakene. Yezu yavukiye mu isenga ry'ibuye, yiyereka ubwa mbere abungere kugira ngo atwigishe ico, kugira ngo atwereke ikibanza n'iteka umuntu wese afise imbere yiwe, ko ataruhebwa ariho, ko ata n'umwe imbere y'Imana adafise agaciro. Kandi ikinye twibuke yuko arico n'Imana izoturabirako, gukunda Imana nirwo rupimo. Turibuka wa mutunzi hamwe na Lazaro. Musanzwe urya mutunzi ntiyahanwe nuko yari afise vyinshi canke yaragize, kandi ntawe yari yivye. Twebwe hari igihe twitekanya, je ntawe niba, jewe ntunzwe n'ivyanje, mugabo tukavyiyugaraniramwo, tukibagira ko biryoha bisangiwe, bigira akanovera bisangiwe. Iki gihe rero kidufashe kwegera cane abavukanye mu tujeste duto duto, ubaza umuntu mbega waramutse, mbere ino hoho tweho turi ino biranadufasha rwose, kuko urabona ko turi mu buzima bwiruka, tuguma twiruka, mugabo wumvise umuntu aguterefone akavuga ati mbega waramutse, uriho, ni ikintu, ni geste y'urukundo. Abantu bato bato ntitwibaze yuko ari bamwe dusanga ku mabarabara, kumbure ino hoho duhura na bake naho bariho naho nyene, ariko uwo tubana mu nzu, umuvukanyi wanje, ku kazi, umukuru wanje ku kazi, hari igihe nawe nyene aba akeneye ko ndamukunda. Barazara turagendana. Iki gihe rero kidufashe kubabona, tureke kubarenza kw'amaso, tubabone, hanyuma tumenye ko abo bato bato, abo bakeneye imfashanyo yacu aribo cane Yezu yaje kwiyegereza, mbere akanishushanya nabo. Umuvyeyi Bikira Mariya niwe ashobora kudufasha muri urwo rugendo, niwe yarindiriye, akarindirana umwizero, akarindirana igishika, umukiza w'isi, kandi niwe yakiriye igitangaza mu buzima atavyo yari yiteze, mugabo ntibimutere ubwoba, ntaterwe ubwoba
n'ivyo yakiriye kuko bimurengeye, mugabo akagumiza umwizero wiwe wose muri iyo Mana kuko yari yarayihebeye muri ya ego yiwe. Yabwira umumarayika aje kumubwira iyo nkuru, aramenya ubuto buto bwiwe, mugabo ubwo buto buto abushira muri wa mwizero yamanye no muri ca gishika yari yiteganye nk'abandi bigeme bose b'i Nazareti umukiza azoza. Niwe rero ashobora kutwigisha neza ingene dushobora kwakira Yezu mu buzima bwacu, ingene dushobora gufasha Yezu kubandanya avukira mu buzima bwacu, ingene dushobora kumubungabunga tukamukingira ba Herodi bashobora kumumerera nabi. Niwe azi akabanga nyako k'ubunywanyi, k'urukundo, k'umwizero ubereye uwushaka gushikira ubuzima buninahaye muri Yesu Kristo. None tumwisunge muri iki gihe, adufashe kugira kwiyambura ubwoba bushobora kudutsinda bukatubuza kubandanya urugendo, bukatubuza kuba mu mwizero, bukatubuza kurindirana igishika. Twiyambure ubwishime bushobora kudutsinda tukabona yuko twikwiye, tumwiture adufashe kwiyambura umubabaro ushobora kutuzingira mu bitugora, kugira ngo tube mu kanyamuneza turindire umukiza yatwemereye ko yamana natwe, yaje kandi yama ariko araza, kandi ariko araza tugire Kristo mu bushikiro bwiza.